Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza ni kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Nimwe tugiye kubageza korera makuru ibiriko biravugwa bigazwe ko muri kano kanya akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri byinshi bitandukanye iyo bibiriko biravugwa mu gisata cy'ubutunzi ariko kandi bihura n'igisata ca politike. Ni mu gihe benshi mu banyagihugu bavuga yuko kuba bimwe mu bikorwa leta y'u Burundi yemerera bene gihugu canke se indongozi z'igihugu zemera bitaja mu ngiro n'ubundi bituruka kuri zo. Hakavugwa ubusuma bukabije cyane buba mu ndongozi nkuru z'igihugu ndetse no mu bindi bisata byinshi bitandukanye aho usanga hakora ka mwana wa mama canke se hakora uwegereye canke uwegeranye cyane n'abategetsi bakomeye bo mu gihugu yoba muri politike mu mutekano ndetse no mu mugambwe. Dero amafaranga menshi araheza akaja mu mifuko y'abategetsi nabo mu kuyanyegeza bakaca bayanyegeza mu bindi bihugu bitandukanye aho usanga bafise amakonti atandukanye mu bihugu yoba ivyo ku mugabane wa Afrika ndetse n'ivyo ku mugabane wa Buraya ndetse ugasanga vyinshi mu bikorwa vyabo harimwo amazu n'ibindi byinshi bitandukanye usanga bitabarizwa ku butaka bw'igihugu. Hari naho bishika bakaba bafise imitahe idasanzwe mu mahingurira ko makomeye ariko ukabutomenya ko ari ivyabo. Bikaba binavuga ko hari umwe mu bategetsi afise konte mu gihugu ca Nigeria yoba ashirako amahera y'ivye mu gihugu. Rero vyinshi biraza bikaja kubashikiranganje n'abategetsi batandukanye kuko ibikorwa vyinshi n'ubundi vyama bitunganizwa mu bushikiranganje babujejwe ivyo bikorwa bukarungikira inama nshinga amateka ikiga ivy'ivyo bikorwa yamara kuvyiga ko ikarungika mu nama nkenguza amateka nabo bakasha bavyemeza leta ikacisohora amahera kugira ngo ivyo bije mu ngiro. Ariko kenshi amahera arasohoka n'ubundi ibikorwa bikabura ahubwo amajambo akaba menshi mu bategetsi. Benshi rero bakabivuga bashingiye kuki Dr. Arendi Kumana yigeze gukomerwa amashi n'abene gihugu ndetse arategwa amashugwe n'umukuru w'igihugu igihe yavuga yuko agiye kwitwarira ihinguriro fomi cyane biturutse ku bene gihugu barishe umwavu w'ikizungu ntibawuronka. Uyu Dr. Arendi Kumana ico gihe yavuga nk'intwari je gucungura ije gucungura ubutunzi bw'u Burundi kuri ubu nawe aravugwa mu busuma. N'ubusuma kandi atarimwo wenyene ahubwo afadikanije n'izindi ndongozi zo hejuru harimwo abegereye umukuru w'igihugu ndetse bikanavugwa ko hari ingingo yapfundikiwe mu biro vy'umukuru w'igihugu Ntare House. Niziki tugiye kugaruka ku murano makuru ufite subscribe canke sabone niba utarafyina ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baramubambira shikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure ndabaye kaze murano makuru. Umushikiranganje Dr. Arendi Kumana ajejwe ikigega ca leta aravuga mu manyanga yo gutegura ubusuma ku mafaranga yo mu kigega ca leta. Hari amakuru atihenda aherutse kwemeza ko neza ko Ndikumana amaze igihe kitari karafunafuna kugira ngo igifovya cyo mu kigega ca leta kizohore cinjira mu mufuko w'uko avyifuje. Ubwo bunyonyezi kandi akaba ari kabutegurana na Donatien Ndayishimiye arongoye ikinyamakuru ikiriho gikorera mu kwaha kwiperereza Service National de Renseignement kandi none uyu Donatien Ndayishimiye akaba ari umwe mu begereye cyane President Evariste Ndayishimiye mu gihe n'uyu mushikiranganje Dr. Arendi Kumana nawe yakoreye mu biro vy'umukuru w'igihugu imbere yuko aba umushikiranganje w'ikigega ca leta. Bamwe bati ese Dr. Arendi Kumana nawe yoba ari igisuma mu bindi. Dr. Arendi Kumana abarundi baheruka kumumenya nk'intwari mu meza heza aho yariko aganyira inama nkenguza amateka kwiterabwoba yari karakorerwa n'ibihangange. Ico gihe ishirahamwe fomi ribarizwamo igihangange Reviano Ndikuriyo ryari ko rimutegeka kuririha imiliyaridi 100 z'amafaranga dukoresha mu Burundi ataco ziguze. Umushikiranganje Ndikumana ico gihe yaganyira inama nkenguza amateka kafise ubwo bakashobora no kwicwa ukadashobora kwemera kabasuma bibi gihugu abona. Abarundi bo mu mice yose harimwe n'abanywanyi basindide FDD barakeje cyane Ndikumana kuri ubwo butwari imbere basaba umukuru w'igihugu kumukingira narirya asanzwe ayisoma mbike wiwe. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nawe nyene yari asanzwe afata Arendi Kumana nk'imoteri ikomeye izomufasha gukiza ubutunzi bw'igihugu bugeza hari ndimuka.
bikavuga ko Ndayishimiye yoba yagenye Arendi Kumana amabanga y'umushikiranganje w'ikigega ca leta kubera ubwizigirwa ubumenyi n'ubuhinga muziko. Imbere yo kugenwa nk'umushikiranganje Ndikumana yarasanzwe kandi yegereye cyane umukuru w'igihugu kuko niwe yararongoye igisata cyo mu biro vy'umukuru w'igihugu ciga ku iterambere ry'u Burundi, Bureau d'études stratégiques de développement. Nkuko vyiganwa n'ishiramwe kingo Murundi, ayo mabanga yo muri Bureau d'études stratégiques de développement BCD niyo yatumye umukuru w'igihugu agomwa Arendi Kumana kubera ivyumviro vyubaka yamuhanura. Ndikumana ngo yareretse Evariste Ndayishimiye ko iryambona kazoza yiwe rero idashoboka mu gihe itokubakirwa mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta. Yaraneretse Evariste Ndayishimiye kungene vyoba vyiza ciye muri gisata ca économie numérique kigakugwa mu bushikiranganje bwo gutumatumanako kigashirwa mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta. Dr Arendi Kumana yaragomwe ivyo vyumviro birashe. Murantunge Evariste Ndayishimiye yaragomwe ivyo vyumviro birashe vya Dr Arendi Kumana, acabona ko vyoba vyiza mugenye muri ubwo bushikiranganje kugira ngo amushirire mu ngiro ivyo yamwijeje mu majambo. Ndayishimiye rero ngo nawe ntiyigeze amenya ko Ndikumana wahubwo arafise intumbero yo guca inzira ahazohora ameneramwo mu kuyogeza itunga ry'igihugu. Reka tugaruke kw'idonido kukungene Dr Arendi Kumana yateguye ubwo busuma nkuko amakuru adushikira bivuga. Abarundi ntibari biteze ko umushikiranganje Dr Arendi Kumana nawe ari katamanikigwa. Yamara amatohoza yashizwe habona adasanzwe yakozwe na rimwe mu mashiramwe yigenga ryasanze Ndikumana nawe ari umusuma adasanzwe. Vyose rero vyubakiye kuri societe ibita Mediabox, imwe twavuga yegukira Donatien Ndayishimiye afise ikinyamakuru ikiriho kandi nanone yegereye iperereza. Umushikiranganje Ndikumana yari kategurana ubwo busuma na Donatien Ndayishimiye afise societe y'ikoranabuhanga Mediabox. Uyo Donatien asanzwe kandi ari nawarongoye ikinyamakuru ikiriho gikorera mu kwa kwiperereza SNL. Igihe Dr Arendi Kumana agenwa mu mabanga yo kuba umushikiranganje w'ikigega ca leta mu kwezi kwa Myandagaro umwaka wa 2025, yasanze umukuru w'igihugu yaramaze kwimura igisata ca économie numérique agikiwe mu bushikiranganje bwo gutumatumanako bwari burongowe n'umuhisi Gabi Bugaga. Arendi Kumana ashitse muri ayo mabanga rero asanga ishiramwe Siga ryo muri Tunisia yerutse gutsindira isoko yo gutunganya logiciel izofasha mu kugenzura ingene ubushikiranganje n'intara nshasha uko ari zitanu bazokoresha amafaranga ya leta. Ishiramwe Mediabox ryari ryitabiriye iryo higanwa ariko riratsindwa na Siga ryo muri Tunisia. Umushikiranganje Ndikumana na Donatien Ndayishimiye baciye bacurika imitwe hamwe bapanga ukungene bibisoko b'abanyamahanga bo muri Tunisia kugira ngo yegurigwe Mediabox ya Donatien. Arendi Kumana yarabona ko amanyanga yari kategura yo kwibisha logiciel. Iyo logiciel yari guhava amupfubana kuko abanyamahanga bari gushobora kwanka kuyamufasha. Arendi Kumana rero yaciye akorana uruyeri rukome na Donatien Ndayishimiye mu kwimurira umukozi wo muri Mediabox Engineer Audrey Ndiho mu gisata ca économie numérique gitunganya iryo higanwa ry'isoko ya logiciel CGFP. Uyo Engineer Ndiho niwe yaciye agenwa na Arendi Kumana ngo arongore ico gisata ca économie numérique kugira bize vyorohe gutangaza ko Mediabox yashebuje Donatien ariyo yatsindiye isoko ya logiciel CGFP. Vyari binatangaje kuko uyo Ndiho Audrey yatonda ku kazi muri Mediabox akongera gatonda mu mushikiranganje w'ikigega ca leta hamwe yagizwe umuyobozi wa économie numérique. Umushikiranganje Ndikumana rero yaciye ahenda bo mwibanki y'isi yose Banque Mondiale bari bemereye miliyoni 30 z'amadolari y'abanyamerika kuri uwo mugambi wa logiciel ko hari itegeko ryatanzwe n'abamukurira basaba ko uguhiganirwa isoko bisubirwamwo. Ariko mu makuru twatohoje abategetsi bari gusaba ko iyo soko isubirwamwo bari kuba umukuru w'igihugu canke umushikiranganje wa mbere, yamara nta na kimwe Evariste Ndayishimiye canke Nestor Ntawontuye bari bazi. Isoko rero yaciye isubirwamwo mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2026 maze birangira ikomorewe Mediabox ya Donatien nkuko umushikiranganje Dr Arendi Kumana yari yabipanze. Muti none umushikiranganje Arendi Kumana yokwivye amafaranga leta gute? Nukuvuga ko logiciel CGFP ari Arendi Kumana yakoresheje mu gutegura amafaranga y'igihugu ashira mu mifuko yiwe.
mu yandi majambo yari kategura ubusuma buzokoreshwa ikoranabuhanga ku buryo n'amatoza atana kimwe yashoboye gushikako. Bikaboneka ko Donatien Ndayishimiye yoba yafise akazi ko guhinyanyura ingene ikoranabuhanga rya CGFP rikora piratage, maze amafaranga ya leta akagenda akagirire n'abahinga bikabagora gutora iyo yazimiriye. Ku nyungu nyezina umushikiranganje Ndikumana yari yiteze iryo shiramwe ryigenga rigira riti: aha rero icambere Dr. Ndikumana nuko bakorana na Mediabox kugira bakuremo 100 iha ububasha vya bisata twavuga hejuru, kuko mu gihe logiciel yo biri mu minwe y'umunyamahanga ivyo ntivyo hava bimworohera. Bakabandanya bagira bati: ikindi abahinga berekana hano nuko Dr. Ndikumana ashobora gukorana na Mediabox kamufasha ivyo bita paiement du prix, hagasohoka amafaranga yirwiza kabiri kuri budget y'igihugu yateguwe, ubona ko yayongeye ko cyane. Ibindi bishoboka nuko bushiramwe ivyo abahinga bita scripts caché muri logiciel zituma rero haba mu operation financière muri logiciel igihe bashakiye nuko babishaka. Nguyo rero umwe abarundi bahora biteze ko ari mu bashikiranganje b'intoro Burundi bufise. Biragaragara neza ko Dr. Ndikumana ari umusuma karuhariwe nk'uko bitangazwa n'irishira hamwe, ngo bigashoboka ko yanse kugabira vya bihangange za miliyari 100 z'amafaranga yo mu Burundi kugira ngo kubera bitari vyamweretse aho n'abacokeza mu mufuko wiwe. Tukabibutsa ko ibanki y'isi yose havuye imenya ko isoko ya logiciel CGFP yatanzwe mu gipfungu cinshi, bace barabangira gutanga yamfashanyo y'imiliyoni 30 z'amadolari y'abanyamerika gushika isoko isubiwemo, maze igatsindigwa n'ishiramwe ribikwiye kandi ribishoboye. Ndikumana yagozetse kabiri kuko ngo yagize ugutakaza icizere cy'umukuru w'igihugu n'imigambi yiwe yo kwiba igihugu iramupfana. Ni mu gihe kandi rishira hamwe ryigenga ryemereye abarundi ko rizobandanya gukurikiranira hafi inkuru, kandi amatwa dusumira ngo Dr. Ndikumana yoba ari mu bihe bitoroshe nyuma yaho aya matohoza agiriye ku mugaragaro. Ngivyo yari yaranyegeje umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngo vyoba biriko biraja habona mu gihe bamwe mu bihangange vyo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD bo bariko baratamba ko uyu agira nawe mu minsi iri imbere ashobora kubavira ko bakibandaniriza ibikorwa vyabo. Mu yandi makuru ariko aravugwa, reka tubandanize ku bindi biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nkuko amakuru adushikira abivuga, abahejeje amashuri muri kaminuza y'u Burundi nibo baserukizi bayo ngo mu buzi butandukanye, ngo tubahamagara rero kubitara rimurikira abandi mu kwerekana ubwira n'ubushobozi barangurana imirimo batere iteka kaminuza yabigishije. Ivyo vyashikirijwe na Professeur Prudence Bararunyeretse arongoye kaminuza y'u Burundi ku munsi w'ejigenekerezo ya 6 Myandagaro murantunge ku munsi w'ejigenekerezo ya 3 Myandagaro uyu mwaka wa 2026. ni mbwe yariko yugurura icese ku nshuro ya 3 umunsi mukuru wahariwe abaharangirije amashure. Mu guhimbaza uwo munsi hakaba hari hatunganijwe ikoraniro ry'abahize ku rufatiro abarangije amashure, inkingi y'akaroro k'iterambere rya kaminuza y'u Burundi n'iry'igihugu. Mu birori vyatewe itekana Nyakubahwa umuhuza w'abarundi Aimé Laurentine Kanyana, icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza, umuyobozi wa kaminuza Professeur Prudence Bararunyeretse n'abandi bahoze bahiga. Mu cigwa yerekanye Dr. Renovat Rambona yamenyesheje ko abarangije amashuri bafise uruhara runini mu iterambere rya kaminuza n'iry'igihugu. Kubwiwe ngo barafasha mu kwereka inzira barumuna babo mu gihe baba ariko bimenyereza gushira mu ngiro ivyo bize mu kazi ka misi yose. Ngo barafasha kandi mu kubaterera ivyumviro canke kubitumbereza, kubereka aho boca mu kuronka ubuzi, gutyo bagashira ubumenyi bwabo mu guteza imbere igihugu. Ikindi ngo kandi barababera akarorero keza mu kubakundisha ibikorwa no mu gushigikira ubucukumbuzi. Umuyobozi wa kaminuza yasozereye ibirori ahamagarira abahejeje gukoresha uko bashoboye ubumenyi baronkeye muri kaminuza mu guteza imbere igihugu no kubw'ineza bene igihugu. Yahamagariye kwandi kwamana inyota yo gukarisha ubumenyi no kwerekana ubudasa mu bumenyi bugezweho, aho bakorera kubw'impinduka iboneka mu kubaho neza n'iterambere rirama ry'igihugu. Sivyo gusa rero hari ibindi biriko biravugwa cane mu birabana n'intwaro ibereye.
nk'uko twari duhejeje kubivuga hari bamwe mu ndongozi baca bakoresha amanyanga kugira ngo bibe impera za leta. Saho bigarukira rero kuko hari n'abandi mu ndongozi bamenyereye gukoresha cyangwa se amashyirahamwe amenyereye gukoresha abenegihugu b'abarundi hama ntibabishure utwo babiri yakuya. Ivyo bikaza aho benshi basaba guhabwa agashara kabo ku gihe kihaciye ari kinini. Abo banyagihugu canke abakozi baheruka gukora rusansuma yitiriwe uburimyi bw'ibanze Module agricole de base détaillée yatunganijwe n'ikigo kijejwe ivya rusansuma Bureau Central de Recensement kirongowe na Nicolas Ndayishimiye. Abakozi bagashikiriza ko batanguye ibikorwa vy'iyo rusansuma guhera mu kwezi kwa Nyakanga umwaka uheze w'2025 baca babisozera mu kwezi kwa Ntwarante uyu mwaka w'2026, aho bari biteze rero ko bagisozera ivyo bikorwa bazoca bahabwa agashara kabo, ariko gushika uno munsi bararindiye ko boronswa ku gahembo barabura. Amezi arabaye 5 bahanze amaso ikirere. Ikibabaza abanyagihugu nuko batakigira bari bubazi ivyabo bivanye nuko babajije akatari gake mu kigo Beseri, ariko bakabura inyishu iri bubahumurize kiretse kubabwira ko boguma baroreye. Ntibatahura rero ko ico kigo coba caratanguje ibikorwa kidafise uburyo bwo guhemba abakozi. Gushika aha abakozi bari mu mwiheburo ko bashobora guherana gutwo dufaranga twabo, ariyo mpamvu bashimye gushira kamo kabo abona kugira ngo babijejwe babafashe kuronka ako gashara kabo babiriye akuya. Sivyo gusa kandi abanyagihugu bariyamiriza amanyanga y'abatware babarongoye. Mutaho nihe abanyagihugu muri zone Mubone komine Mugeri ntara ya Bujumbura bariyamiriza amanyanga ariko akogwa n'ababarongoye. Hejuru haza umukuru w'iyo zone Nahayo Martine afatikanije n'userukira umuganga CNDD-FDD ku rwego rw'iyo zone Ndikumana Donasiebe na Nahimana Renova arongoye igipolisi muri iyo zone. Ivyo abo banyagihugu bashikiriza ko abo batware baheruka gukora amanyanga yo kugigiturire kuri bene bunywero c'ibihumbi 200 kuri buri bunywero bwose buri mu mushamvu, ni ukuvuga 4 mu kwezi kugira bace bahabwa urusha rwo kuduza ibiciro ku binyobwa aho barenza kamajana 5 kuri buri cupa. Ivyo bakabikora atacamira ibeza bikabangamira umunyagihugu abayifuza kwivuna kanyota. Ivyo abanyagihugu baravyamiriza bivuye inyuma kuko bisa no kubakandamiza mu burenganzira bwabo, bakabandanya bagiriza umukuru w'iyo zone kwamakora amanyanga y'ibiturire. Aha bakagaruka ku ngeso ya Nahayo Martine atigera yorohereza ishiramwe ryose ry'abanyagihugu riba ryifuza gukorera muri iyo zone mu kubategeka kubanza kumuha ibihumbi 10 kugira atere igikomo kw'iryo shirahamwe ko arizi. Abanyagihugu bagasaba bashimitse ko inzego zo hejuru guhera kuri musanire wa komine Mugere gukora ibishoboka vyose kugira bahagarika ayo manyanga ariko arakogwa muri iyo zone yabo hisunzwe icegeranyo gerutse gukogwa intumwa zavuye muri komini ngo niba kitatawe canke ngo izo ntumwa zirabe aho zigiterera. Nkuko amakuru abivuga rero abo banyagihugu bakaba bariko bariyamiriza izo ndongozi zibariko benshi bavuga ko zibarongoranye igikenye cyane mu kubahindurira ko amategeko mu bintu biba bititezwe canke se baba bataramenyeshejwe imbere. Ngivyo rero ivyo ariko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya. Bandanya ukora subscribe canke sabone ne butarafyinda kugira ngo tujucikanwa n'amakuru n'ibiganiro dushikiriza, usangiza kandi no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko yoba muri politike agati yakazira muntu imigendanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi babiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe rero umwaka uheze leta nshasha ishizweho mu mwaka uheze w'2025 benshi bariko baravuga ko iyi leta yo isa n'idahari. Hari andi makuru menshi turiko tubatohoreza, hari nandi menshi dufite tuzobageza ko ku munsi w'ejo ntimuzocikanwe n'amakuru n'ibiganiro tubategurira. No muza rero TV rero Imana bazogeye mu bikorwa vyanyu vya misi yose muri ko murakora, ibarinde mwe n'abanyu bose ndetse nabo mukunda.